turaguhaye ikaze wakoze kwihangana karibu kandi muri mwanya udasanzwe kaswenda basaba mukomera amashi umuntu umukurambere mu bijanye by'umupira ariko kandi umva umuntu yabize aba umushinga amateka muri East African Community n'abantu bakwiye kuhabwa icubahiro bateye iteka igihugu nashaka byo ndabirika byivugire ndashobwa bande gushimira cyane ko washoboye kwitaba ubutumire ntibyari byoroshe wari mu bindi bikorwa imbere yuko uyu munsi mu byabaye uyu munsi wakira umupira imbere ko tuvuga ibindi wakira umupira hehe wari kumwe n'abandi byagenze gute murakoze imbere ko mvuga ivyo nabanza nanda gushimire kubona uno munsi nabaye mutumire wanyu nzoronka umwanya kubwira ibindi byinshi kubera tugendera ku mwanya mugabo ikindi komeye gose kubona mengo narabonye ko ari abantu bahanze bakwibukije bati ntuzokwibage gutumira ABEGA kumbure kubera amateka mu mupira mfise mbwa naho ndumunye politique sikuva kera nagiye muri politique muri 2017 ariko nubu umupira ni nka drogue ndafise mu maraso yiwanje rero no munsi Theodore amze kubivuga jewe meruka guhimiriza gukora ishirahamwe ry'aba abakinyi ba kera bajya bose bavuga abakinyi batumye abarundi kumbure bagira izo ndoto tuko turavuga ubu mugabo ndababwira ituma ndabivuze umupira ni carrière irahera kubera imyaka kubera ubumuga ariko abantu bashaka kwibagira yuko wigeze kuba umuntu arakomeye gose jewe rero narumvisa inkuru yuko ari abakinyi baba mu buzima bugoye gose abakinyi babaye bantaho nikora ari abantu twagenda kuraba umupira twanezerwa hamaca nivira ko twokurisha hamwe y'abakinyi ba kera bita les légendes du football cyane cyane abakinye mu cyiciro cya mbere première division bose abari mu Burundi abari hanze bihugu byose byo kwisi yose mugabo bakaba duhurira mu Burundi jewe rero gushika ubu nije ndongoye iryo shira hamwe comme president hama icegera canje yitwa Jean Marie Mbuyi muramuzi muri Vitalo rero twamadura kwa Mungu kugira ngo twigishanye igituma twagize iyo shira hamwe rero twatoye ko kwa Mungu kiretse abantu bagwaye amaguru bamaze kumugara twohura twakina umupira uno munsi rero kuri entente twakinira kuva saa 4 gushika saa 5 uno munsi rero twakinye kandi abakinyi ku minsi igenda niko bagwira rero nibyo Theodore yavuze tuvuye gukina naho nanje n'umukukuruke nashoboye gusinda n'igitsindo tukabona president aba journaliste ntibakivutse ico gitsindo kubera ni president murabibona hari abantu muri akeza je crois wa interview ariko bijanye no bumva ndashaka by'umupira utubwira amazina makuru y'abantu babaye rurangira mu mupira mwari kumwe uyu munsi mu kibuga muri ko murakina barakomeye gose hariho mu bisanzwe mwazi ko imigwi ikomeye mu Burundi yabaye rurangirano ni Inter FC na Vitalo Inter FC ubu hariho Interstar Inter FC yaramanutse gushikaho ifudika muga Interstar ikaba yari equipe yiyonkoye kuri Inter FC hari umugira neza wo hanze niwe yayihaye inkunga ushika igeze ubu cyo gutuma yo iriho hamara babwira yuko jewe nabaye umufana wa Vitalo cyane rurangiranwa nongera mba umuyobozi wa Inter FC umva rero jewe naciye mba umuhuza wo bantu babiri iyo migwi ibiri rero ndababwire ko nk'umugwi wa Vitalo umukinyi yitwa Malik numukinyi amateka yiwe ntawo shaka kuvuga ngo yaheze abo nabantu twari kumwe Malik mwari kumwe twari kumwe amafoto yafise kandi kuri Facebook yanje baribona abantu benshi Malik Jabil hariho Jean Marie Mbuyi hariho Indele bamwita Indelema ndavyumva nkiri umwana muto yigeze Indele hariho uwo mwari kumwe nawe nyine umunsi bose twari kumwe mbugire uvange ari wo muri Inter ari capitaine muri Inter Warimeri Shaban Diou Dominique muri Prince Louis akaba nibaza yuko norama foto no kuri benshi mugabo na François Ngendabanka muri Inter FC mugabo ndakina bagize makasi mwara mumumva n'abandi bakinyi benshi rero uko isomeni indwi yose irenga niko turonka abandi bakinyi bashasha baje mu muryango uno munsi twakiriye bikomeye umukinyi yitwa Kamurani
nuwo namutumye twamuhaye agashimwe ko yamuzanye ko n'umukinnyi ari trop discret n'uri twa basi donc n'abakinnyi n'umuswari kumwe nabo reka tumukomera amashyi bw'initiative hambaye cyane nukuri je mu buzima bwanje nakuze numva umuntu twa Marik sinanibaza ko akiriho umva ndaronse opportunity ngushaka kumubona umunsi umwe urumva ico ni ikintu cyambere gihambaye ariko kandi ngomba kugaruka kubijanye n'ivyo musanze mukora muzamwanga bwa misi yose muri kino gihe mukora iki turetse by'umupira amaguru kare igihe waze Theodore ngo idondore nabonye ko biza kungora ngene no kwidondora kubera no kwidondora birebire gose aresume n'umwana w'umunyabujumbura umunyamuji yo muri Rohero mama wanje mu Kabondo papa wanje yarapfuye muri 2005 hama navutse mu muryango wa politique papa wanje ari umupoliticien ko yabaye gouverneur w'intara nyinshi arabana mere de la ville 87 mugabo je nari nciga muri université ico gihe hama rero mutamba aho arambwira yuko ico nzoba nambwira ko economie nzo mu economiste nkoresha ubwenge ko ubwenge mu ishuri ndabishobora cyane kuva muri primaire hanyuma nshobore kuronka amahera muga nkoresha ubwenge bw'iwanje muga arambwiye ati hari urwego udashobora gushaka gutabaye mu politicien ubwo rwego rero narushitse ko nabonye ko politique naho genda gute yo irakondereka kuronka donc ubu rero jewe nagize amahirwe yo kuba mu banyamujumbura abanyamuje baronse amabanga akomeye kuva akiri bato mu 97 nari mfise imyaka 31 narabaye directeur général wa ministère ya plan urabizi Diodone ni cari ni kibanza gikomeye gose mu Burundi kubera imigambi ya leta yose niwo ubijejwe ico gihe barase kwanga kunsinyira kubera nkiri muto ntarubaka kandi n'umunyamuji kubera abanyamuji byari bigoye kera kubona ko ari abantu bashobora gufata ikintu babiseriye kandi abantu bavuga soge bane bari okay babiseriye rero hama ndaje nane mabanga menshi notama gutwara ikigo ca mbere cegeranya imfashanyo z'igihugu CNCA nagitwaye kuva muri 2006 gushika muri 2008 kandi ico gihe kubera ivyo nize nivyo nakoze nashoboye kuzana amahera atari make ndabazanira igihugu hama rero mugabo rero hose nangumende umuntu wo mu mupira iryo zina rya ABEGA bamwe kwibaza igituma nitwa ABEGA ABEGA si Kirundi ni izina ryo muri Cameroon ariko ni izina ryabaye izina ry'iwanje ku izina ryanje Kirundi riragoye umuvyeyi wanje yanyise Rurakamvye Pierre Claver Rurakamvye ubona ko ari ijambo rikomeye mutamambwiye yuko hari navutse kera ntimone nanje Theodore ntaruta cyane igihe navuka hariho ingorane entre umwami n'abagomba gukuraho monarchie rero mu rya mwaka niho navutse umwami rero gukura umwami byane nko kumenja mutama yavuze ati Rurakamvye ahubwo tumanye se Rurakamvye okay ubu rero mugabo kandi hari amabanga ya politique muzuri kuravuga bijanye no kuba umushinga amateka nagira nabivuge hanyuma naragize amahirwe muri 2013 kuba gushingwa amabanga akomeye kuba umuyobozi mukuru mu bushanganje bujejwe injira y'u Burundi mu bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko hanyuma nagira imana nigenza neza kubera nivyo n'abanyamuji tufise facilité kuyintegra byaratumye nshobora kumenya neza ingene mbana n'abantu tubana ari abatanzania ndazi ingene bameze abakenya nabazi abasud sudanais abanyarwanda tusana tuzinanye bobo hamwe n'abaganda ngene babayeho ivyo biratuma umenya ngene wintegra cyane rero imana umuntu asenga ntamenye igihe yamuteguriye ibintu bikomeye niho mu 2017 natewe iteka rikomeye cyane ryo kuronka ikibanza k'umushinga amateka aserukira Burundi muri South Africa ni kibanza gikomeye gose kivuzwa n'abantu benshi cyane mugabo ugize imana ugatoga mu bantu 9 basikirukira Burundi ni iteka rikomeye gose katumukomera amashiko yateye iteka igihugu sokera igihugu anagomba rero tugaruke rero ku kiganiro cacu igihe tuganiriye nkagutumira ukabona ikibazo nibajije twibajije tuti mbega Burundi hoko kugira ngo Burundi bushobore gutsinda kandi ico kibazo kibonye honyene muri kino kiganiro wibajije iki ico kibazo ndakibonye nacemura yuko
ari ubuzima bw'iwanje ari reve na vision y'iwanje kandi ndayifise kuva kera cyane kandi mfise vision yotuma ico kintu kiba ikintu ushobora kuba cyane wenye wambariye kare wambajije monsieur Diodonuti mbega muvyekeye umupira by'inkino ndababwira igituma ndi umuntu wo mu nkino banyisa ABEGA kubera umukinyi mu Cameroun yarakomeye twa Théophile ABEGA yakinye atwara kan 84 aba meilleur joueur d'Afrique 4 Côte d'Ivoire batsinze Nigeria akina Toulouse hamajena umuntu nkerebutse en 83 Tonnerre de Yaoundé Bujumbura hamusanga abana babaguruguru narigize umugide wa equipe ya Tonnerre donc nja muri bus yabo nije nabatwara nabereka ku isoko kwa kapa ahantu shogirima muri 83 hama rero malheureusement batsinzwe bibaza ngo nije nabaroze urumva bavuga yuko bavuga ko barundi ngo bafite ibintu by'imiti ndibuka yuko John Cape nuri twa mama Jalu base ndakundamutsa ngo toka ngo genda mugabo hari umukinyi umwe yitwa Luc Mbasi yambwiye ati Théophile ABEGA n'umugenzi wacu twamusize muri Centrafrique bafise match genda mwandikire carte postale umwandikire murazi ko kera ubu sivyo ubu kera muri secondaire twandikira maquette mwibahasha koneka umuntu yiga igitega yiga ingozi kagenda na poste rero canafata shako tembre canafata carte postale mwandikira ko ari mon idole yuko nigeze ugusindi gori bambwira ko ndi ABEGA kwizona narifashe nimumenya icyo imani ibintu bigenda 84 l'équipe nationale du Cameroun yaje gukina i Burundi match amical igiye muri Jeux Olympiques de Los Angeles ico gihe yari match amical Tonnerre de Yaoundé kubera yabamarse Vitara yabamarse bacemera batsinda Samuel kwa zuca mu Burundi sur le route vers Los Angeles je niga kuri Senede college Gitega Senede witwa ngo lycée Nyabiharage lycée uni Notre Dame lycée Notre Dame jewe niho nize kuva muri 78 gushika muri 85 narabaye capitaine d'équipe ya football igitega cyamba umukinyi aserukira mu ntara ya Gitega nabaye muri sélectionné tukina ngo twaba Autriche deze butwa butwa hama rero hajya ngiye muri université nataye ukina umupira muri équipe ya Renaissance hama rero ico gihe rero 84 baje igituma football mvuga ko ari drogue je numva muri radio ama publicité bavuga ba Theodoro ngo babakinywa mamumva rurangiranwa ba mama Jaru ba Oken Jean Cape bazoza gukenera Vitalo je byaranyangiye ndabona ko ntorongo rusha hamanda zisa gutoroka nshitse abavye banje barabantu batobora ko no toroka nje kura mupira naronse ahantu ndaramubwiza ku mugenzi hanyuma nza kuraba ABEGA hajya kuri Burundi Palace bakasubiramo yari hotel nziza après face à face canumva umuntu avuze ngo ABEGA ngo ABEGA ikwapa hama rero acaza umukinyi yitwa René Njeya yari niwe ntiyakina yari yambaye acaza ngo c'est qui ABEGA ngo tu viens c'est toi ABEGA bacha baranduza muri chambre 52 capitaine wa Cameroun ni umuntu w'ugwego urumva se umuntu baradodora kuraba yuko ni nk'umuntu chef bacha baradodora ngo ABEGA est là bana ndiko ndavuga Cameroun ABEGA est là ngo ABEGA le acaranyakira afise ya carte postale wow okay hanyuma naragize emotion komeye cyane ari kubera apfuye nshengera emotion okay pardon hanyuma rero arambwira yuko yabaye touché arambwira yuko agomogenda kuri muri équipe ya Toulouse agiye à Toulouse il m'a écrit encore hanyuma ico gihe les joueurs africains ntibari bwamenyere kira muri en Europe benshi bararasa baza umupira ABEGA yari umuntu azi gukina cyane mugabo ntiyaparve kwintegra kubera ngo climat kandi il est rentré au pays yaciye akora muri Camer hama rero ngitangura gukora akazi ka leta 1992 le 3 mars le 2 mars narifise shaka ko nakoze ahantu nashaka gukora muri ministère ya plan narifise shaka cyo gukora hanyuma umushikanganje atwaraho acara arangomwa yuko ndi umujene afise ambition rero muri leta ni mission yadukona mbona mission muri Cameroun ngwazo muri Cameroun je rero ngaca nimvira gusa nyine nobona ABEGA rero naragize manager muri iyo mission niyo mission ya mbere nagiyemo muri 92
ngiye cyane kuri kamera ndamona ABEGA arambwira yuko urafise umunsi ngo tukumane nganda kwereka abantu yari umuntu akomeye cyane bo bref cyangwa radio zina gushikaho n'ubu n'umukuru w'igihugu abantu bose banyita ABEGA akunyita Pierre Claver. Okay. Tugarutse kuri cya kibazo rero. Wibaza ko bishoboka ko umunsi umwe Burundi bushobora gutsinda kandi nta kibazo na kimwe kiriho. Jewe ndabona abwire ko bahora bambaza abane muhigwa ingene nakunze nabaye lo virus yugira forma abana aho yavuye. Je nababwira yuko nagiye muri mission y'akazi en Côte d'Ivoire en 1994 hanyuma ndahamara 3 mois. C'est 2 mois. Rero cyo gihe nshamaze abayivoirier badutembereza nabwo nti jewe ndiyanuya nkunda football. Bashambira ati twarana twa kuri Solbeni kuri Asec d'Abidjan. Nagena kenshi nambaye gutya koti hama nkara umupira. Cyo gihe niho bayayature bariko baforme na Jean-Marc Guillou murazi koma ile célèbre. Jean-Marc Guillou harageze igihe abona ati ujya muntu yamaza nkine kumuramutsa. Acara heza entre maraza arambwira ko abakinyi batanguye bari PNU tusa acanambwira ivyo ari byo hamaronshi si Burundi nashingira yuko icoma nanje nkatangura abana mu bibarabara abana bafite gutyo avuga ati nta mwana mu boss ngashokera ngaha nabana bazari apie azi yuko ashobora kugira avenir vya football rero kwira nje kuri iyo question nyene hari cyo no kwita nka modèle économique modèle économique ya mbere ni y'abadagi. L'Allemagne ni gihugu n'abadagi n'abantu bari très sérieux. Je nagize imana nkora n'abadagi ni wanyigisha akazi haki abazungu mu ministère c'est des Allemands. Hari ibintu byinshi banyigisha ubu ndagira ibintu bya coaching ndakocha aba jeune bakora kabereka ingene boshaka kudovena gushika kuri kuma rêve yabo en termes de promotion kuvuga uti yewe no munsi nango yakazi nzoba ministre ryari ute. Rero nkababwira ko umuzungu yambwira ati uzokwa mukore ica abandi banse uzokwama uri wa mbere uzokwame kijya abantu batinya ari ukigira savdire ko turi mu namwe kavuga ngo ndagira PV jemo nyababuze nije ndayigira avuze ngo tubonane 15h nuze 14h30 je vous dis chers amis les jeunes nivyo bashikanye ngaha donc ni kintu très important ama rero abadagi rero modeli wabo bategura sur 4 ans bobo ntibategura kandi ushaka coupe d'Europe. Okay. Les Allemands préparent la coupe du monde. Ni nkuko bafata mu Burundi kwavuga uti coupe du monde izoba dans 4 ans ou dans 3 ans. Tuitangure uno munsi à partir d'aujourd'hui tuitegure gute. Bacha bafata amalande c'est aussi sama province sama land. Bakagira inventaire y'aba coach mu malande yose. Aba étranger abaki ndinde par exemple yari mu ba coach bashaka nka 10000 baba coach babadagi bagira présélection rero chaque land ikagira présélection itakonsidera nationalité ubu nuko byagarutse yuko batashaka kunaturaliza umuntu arenza yambari 16 muga bajya ba Mesut Ozil no muturike murabizi Kedira no mutunisien donc d'origine mugabo ils étaient tellement brillants yuko les Allemands babonye ko atakoshwa kudabasha muri kimwe national rero bakaduga forme ya pyramide amaranda agakina agakuranamwo hama les entraîneurs bakaza baragira batonova ba rotation bakota rero umukinyi aparvenye kuba côté par tous les entraîneurs ni automatique rero bajya Mesut Ozil wasanga ko kwa coaching igihumbi 500 bamushiza ba mbere rero iyo ni modèle ya mbere sur 4 ans vous avez l'équipe incroyable. Muka présélectionna 4 ans avant muka mumaze kugira igicapo cy'abantu bazoshobora. Okay. En fait ndezintéressé. Nibabona ni ibintu byakure ngo mutanguye buke ngaha. Kandi ugasanga bamwe barakina abandi bakina abanyeshuri mushobora n'abanyeshuri akina umupira bazi umupira ari ku ishuri mugatakunda football mugari doué. Iyo ni modèle y'abadagi. Et comme ça à la fin l'Allemagne a toujours une équipe extraordinaire. Kandi muzorabe n'abakinyi bamara witakesha muri équipe nationale ni baki haguma haza abandi bashasha bakomeye sasa indi modèle ya kabiri ni modèle y'abanyafrika genre Côte d'Ivoire za Sénégal n'ama partenariat entre des clubs ou des académies z'iburaya kugira bafize passer les joueurs pas des clubs Sadio Mané baciye muri Metz bafise partenariat entre Metz na ma génération foot cyo gisigura neza mu byo bwumvikana pratiquement bigenda gute bagira partenariat nk'uje ABEGA bon, nous, c'est des semblants d'académie. Nyakuingia na son excellence niwe
tugeze kuvugana kera ivya academy nambwiye nti academy isanzwe ufise abakinyi barara hamwe biga badakina football gusa kuko le foot ni ibintu byo mu mashance ababonye igihe Sinego yaza kuturamutsa en 2014 ibujumbura Theodore arabizi niho yavuze ati abwiye abana biwanje ati chers amis nous avons commencé turi 1000 tuzi umupira cyane mugabo ni bane babaye professionnel bashize coupe du monde bane sur 1000 urumva rero kugira rero ntuyice ubuzima bw'umuntu tu combines les études et le foot si tu es sur le foot tu vas réussir les études rero iyo modèle ni nziza cyane ça veut dire nk'ubu Marseille isa ama partenariat n'ama équipe yo muri Sénégal no muri za Ghana zose nuko donc iyo ni modèle yo muri Afrika donc à ce moment là bacha bafata abantu bagashobora kubana mugabo mitama ariko bariga n'ibindi by'ubuzima n'ishure bisanzwe mugabo bariko prepara nka FCMS ni équipe idafise Benini ya ni équipe ntoyi mugabo investissement bagira muri Sénégal na mahera make gose 200-300 000 euros par an mugabo il apporte un joueur donc 30 millions d'euros parce que après on va les partenariats donc ça coûte moins cher igufashiriza abanyafrika iwabo iyo ni modèle nibaza ko ari nziza no par exemple ya équipe le plus du Congo kwa Sassou Nguesso Congo Brazzaville je crois en 2015 ou 14 Sassou Nguesso yarabwiye ministre wa jeunesse sport wati jewe nta by'imiziki je suis numba mbabara kubona tutazi football hama rero bacambwira bati monsieur le président hariho moyen wogira partenariat na équipe y'Iburaya itegura academy ubanze kutangura hasi baforme medo 17 bakine kan hanyuma baduge muravyibuka yuko bagize partenariat na Nantes izana entraîneur muri Congo baraselectiona rapidement baraforma abana bya Theodore yavuze baraba internet bafungura babavura Congo yatwaye kan medo 17 Congo Brazzaville iyo ni modèle est-ce que bega turetse naho umuntu turetse gufata une équipe izwi nkizo zibura zikomeye est-ce que une société ikomeye iza amafaranga menshi aba yo hanze canke yo ngaha dufate nka Brarudi canke ama telefoni mobile canke abantu benshi amasosiyete yagiye hamwe igihe dufate hariho un projet gushobora gushira abantu hamwe kugira ngo aje muri internat bashobore gukurikiranwa est-ce que budget nishobora kuba financé par ama entreprise locale non absolument muri Tanzania nagiye kuvisita equipe ya Simba Simba ifise propriétaire wayo ni l'homme le plus riche de la Tanzanie le 9e muri Afrique yitwa Modeuji ibitona bya Bakresa byo ngaha byazamu n'ibintu bitogose kuri we mugabo arakunda football niwe nyene yaguze Simba afise 50% rero ujya abakinyi bafata imishahara ikomeye ari abakinyi biwe ubu rero agomba kugira academy ikomeye cyane izojamwe abakinyi baba East Africa nk'ivyo n'ikintu gikomeye gose bega umukinyi muri equipe nationale mu Burundi est-ce que la fils mushahara bigenda gute urumva niyo ngorane afite urumva le football ni ikintu gisaba uburyo bwinshi cyane abakinyi benshi twakinye igihe cyacu twakina kubera gukunda bon twe turagize abavyeyi baratuza gukina umupira kubera twige turabashimira parayero kuko twadushize ngaha ariko abakinyi bo mu Burundi umvise umushahara bafata ni minable d'abord niba nawufata ça veut dire que umupresident wa club je suis désolé umukinyi aramusinyisha contrat à la signature akamuha nka 2 millions cyangwa ntayamba akamira ati bana kuri 2 millions urakiriye 1 million anizo gwa bukebuke champion gahera atarakuza ya 2 millions kandi umushahara ni la preuve ko jewe abakinyanje muri academy biwanje bakina ama équipe witwa Dani nibaza ko ari parmi les meilleurs joueurs du Bujumbura umwana witwa Dani afite 19 ans son vrai âge yavuze le 14 janvier 2001 nafise extrait d'acte de naissance yiwe niwo mukinyi wanje pour moi ari mu bajoueur ambere mu Burundi kubera il a le vrai âge kandi l'année passée il avait 15 buts je crois umwana akiri muto ariko equipe akinamwo nibaza yuko jewe ndamufata en charge witwa Mugisha wo muri Oil abakinyi wanje abwira ati uri papa wacu aho turavuga iyo ni mito nkuko twumva izo zindi zisanzwe hari ariko ubwo twirumvira ku rwego rwa equipe nationale mu vyifuzo koko numvise abajournaliste batubwiye ko hariho itegeko rishasha ryasohotse rishobora gutuma habaho kigega gishobora gutuma habaho gushigikira abakinyi ubaza uti iciyumviro coba ciza nuko nk'umukinyi ariko ategwa mu gihe cyo kuja muri equipe nationale yabaye présélectionné muri babandi yuko automatiquement yo bafise en salaire mu permettre yuko ataja hirya no hino canka atakaza umwanya mugabe gashaka kumufasha kugira ngo azoshobore gushika aho ico kiri mu vyifuzo ubona ko cotuma dushobora kuzotsinda kandi musomwe en principe par rapport izo modèle ubu Theodore yavuze gatoyi
ubu les équipes africaines zikomeye zikinisha 18 joueurs bakina hanze bose jewe narabaye directeur technique national wa fédération navyo sinabivuze hanyuma je naronse le privilège yo gutwara équipe nationale Burundi en 99 contre le Nigeria twakiniye Abeokuta twakira abakinyi 18 ari bihangange ata bose bava mu equipe akomeye hirya no hino niba ukocha Sande Olise Babangida Celestine Babayaro Adepoju twese twabaza gutrambla turi kuri bande tushe twese turabagutya match heza abajore bacu twarabuze bagiye gusaba mayo abakinyi twakinye donc urumva rero kandi ari directeur yaje urumva muri yo jewe nari muri vestiaire turabura abakinyi tubona bose bazanye mamayo basavye abakinyi baba Nigeria urumva kubona abakinyi bagiye horobona muri televiziyo y'ibikoko witwa ba Taribo West abantu bateye ubwoba bo okocha twarahuye turamenyana n'umugenzi dene naramubwiye ko nari Abeokuta kuri bande touche hambwa c'est pas possible atujya muzi twari kubica baraduhaye $6000 umwe wese wow kuri match atubera equipe yari en crise kugira ngo bamotive bahaye $6000 kandi cyo gihe twari mu hotel imwe ndio batwiciye umva muri mu hotel imwe abantu nkabajya bose baratramba rero mu gihe abakinyi benshi bakini buraya bakina ama club bari salarié ahubwo ntibayazana amahera muri ukaka ya Drogba na Juma Mosi yageze kubikora Juma Mosi nukuri Juma Mosi ico gihe yarazana mamayo yaragize iki ikindi gihe na Nonda atari umukongomani Nonda yaratunikiye mamayo mugabo yanditse izina giyewe ntibashaka kuyakinisha ariko ça veut dire ko abajoueur bo hanze iyo bari hanze bashobora gushigikira umugwi ugashaka kuronka uburyo bwo gushaka gushika kure kandi ukafata neza nko mu bihugu bitaratera imbere badafise ona Cameroon igihugu kiri desordonné mugabo le football ni ikintu cyambere ki prioritaire budget iza imbere yo guhemba abakozi ifuko Cameroon ikipe nationale biri haje no biva ukuntu ko equipe politique yabo rero nko mu Burundi abakinyi ni si réellement les joueurs dukoresha ari abajoueurs locaux il faut ko baronka umushahara il faut ko baronka umushahara kandi je pense que tant que amahera taje mu mupira ama société agira iki jewe yama ndumuntu ufise pouvoir no kobrija ama club yuko des entreprises yuko zigira a sorte effort social kuri muri football nibaza yuko abashinzwe gufata ingo bavyumva kandi baza yuko ari ibintu bageze baza gutangura gushira mu ngiro baza kumva yuko bariko baravyumvira ko muri ubwo buryo ariko tugomba kuja muri ico kintu cyo kwimvira nyene tuti vyuko rero bimwe bishobora gukurwa ku buryo bishobora gutuma equipe nationale ikwiza ibisabwa igashobora gutegurwa neza kuko nibaza ko gushika ubu kugira ngo dushobore kubona twarabaye na qualifier nuko ari intambuko ari yatewe par rapport ivyari vyarabaye muri kahise nibaza rero tuti tumvira akandi koza kongerako ariko kandi cyo mba nifuza cyane muri kino gigante ko turavuga tuti ntibibe gusa ko muri bari abantu bafise amasosiyete manini duhere kuri vya bindi twavuga ya 50000 ya 5000 francs ya contribution umuntu wese kumbure je nibugura acakigega batubwiye ngo cyo gushigikira cyane cyo gushigikira equipe nationale twese dukotize dukontribue gushika dushobora kubona yuko umunsi umwe abakinyi bacu bashobora kuba bifashe neza bashobora kubandanya kandi baza yuko n'ubu tuko turatera intambwe atari ntoya merci beaucoup namara kubwira Diodone yuko icuvuze jewe ari umugwi witwa Buja City jewe nsanzwe ndi muri mu rwego nyobozi rwa mairie ndi mu conseil municipal yariho gushika n'ikiriho rero namye ari je malheureusement ou heureusement bazanye budget nije nzi by'umupira kenshi budget nje nayikata nkashwana nkavuga nti no na ma transfer ya 80 millions mu Burundi ntaki nkabona yuko mugabo putara nkavuga nti iyo abamahera tuyakoresha asiyama abonesia kugira ngo turonka abakinyi en fait icyo mba kuvuga uvuze wewe Gadioto muri Côte d'Ivoire equipe yanditse amateka cyane ni ASEC d'Abidjan ASEC no kuvuga association sportive des employés de commerce narayigendeye arete ibaho gute kandi ico kintu mu Burundi jewe mbaye maire de la ville no cara kigira le premier jour kandi maire de la ville namubwiye yuko nzoyimufashamo nzogira un projet ndabimuhe ça veut dire quoi ça veut dire que umuntu wese yexerça activité économique muri mairie niba mwaka mahera murengera bavuga bati 10000 francs par mois itegeko mairie ikatoza 10000 ya équipe ya football après aya mahera abonetse ça deviendra ni nk'ama milliards par an ça sera peut-être 5 ou 4 milliards aho rero ugacuja mu bintu professionnel
nkunda kuvuga yuko twebwe abana bacu tubigisha mu mashuri naho ufise amahera make naho umufonctionnaire umwana wacu tumugisha amashuri akomeye je mfise abana babiri baheje kuri international hanyuma abana bane banje bize kuri international j'ai trimé parfois pour payer l'école parce que nishamo ko ari ishuri ryiza rero si tu veux que le football réussisse ou ce club il faut trouver un entraîneur wa vrai apana un entraîneur uzanye hajya kugira ngo mudicte ibikindi biki kandi ndabarapira yuko le Burundi a connu 16 heures de gloire dans les années 97 96 il y avait trois entraîneurs réputés Etelef Muzungu umurusiya Alexander Ratiski Vitalo Elfise Sheradi finalement yaciabo wa Africa Sport c'est une autre histoire igihe batsinzwe Africa Sport dutsinze muri finale Vicente Vitalo bace bamugura donc kintu ko investisamo na entraîneur afite capacité gushobora kugira donc nagomba kugira ngo kuko amasaha yacu ararangiye bariko barambira bariko batukurikiranira kubingagurukana bumenyi nagomba tugaruke kukurangiriza kuri iki cifuzo twumvise ko bishoboka mugabe yasaba kugira icyo umuntu wese akoze kandi umuntu wese ko abantu bakunda korohereza guca batunga urutoke bati ni leta yo bikora ni medavision yo bikora cyangwa ni federation twese turafise uruha twogira icyo dukoze subira ngaruke nk'ubu wewe abega kugira ngo Burundi uzushe kuba qualifié umva uri prêt gukora iki jewe honorable abega mbabari jewe bombwira bati mugihe msigaje amezi yose nsigaje kuba umushinga amateka naho bataranyongera bakavuga ati mfise modeste 2 ans 24 mois bakambwira ati kugira ngo Burundi buje muri kane ntange umuriyoni ku kwezi je no utanga tumukamera amashi abivuze mumva nibaza yuko ivyo ni bimwe mu byo twagomba gushika ko aho twumva ko umuntu yiyangaje tutagomba dutunga intoke abandi gusa ko tugagira ikintu dukoze concrètement kuko nk'ico je mbabarire turazinanira abagenzi je nzogira suivi ico kintu hagera ko tugera ko tubikora tuzogira umunsi tubwiye tuti ibi bintu turabikoze dutanga akarorero kubishoboka mugabo navuze yuko bose kuzakora ko nize planification mugabo aduhe plan okay bavuga bati hazoba locale pendant 2 mois et 2 mois bien Théodore avuze ni faire interfc nabaye directeur technique wayo nakanu gatoyi en 96 barambwira abayitwara ko banose amafaranga bagurisha umukitwa Saidi muri Swaziland bambwira ati tubwire ibyo ngomba byose nabwira nti tubashe parce que je vais vous dire chose ni résumé en 2010 quand la Coupe du monde a eu lieu en Afrique Beckenbauer baramwaje bati est-ce que l'Afrique peut un jour gagner la Coupe du monde yavuze ngo c'est impossible ngo kubera iki discipline abaje muri Afrique wacu akinya match agatsinda igori aje muri cité ugira ambiance rero kuenterana abajoueur kuba disciplina no kubavura abakinyi benshi muri Afrika bagwara inzoka na malaria burya muri Afrique du Sud début de championnat Dominique barakafitiye a été mon entraîneur voilà élite n'ubu ari ngaha iyo bicontredise yambwiye ati president kintu cyambere ugira tuvuza abakinyi examen y'inzoka na malaria twasanze abakinyi bashanga 8 bagwaye benshi baragwaye inzoka donc kubaha aussi kubafasha mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu kugira ngo bashobore kuba nagomba tumere nk'abaja kurangiza kuri entretien kubera ko amasaha aratugoye cyane mbanza kumenyesha yuko mu bantu twabajije ikibazo wacishuye neza hakiri kare ari umuntu yitwa Ham Ejid Jeff Kadafi yishuye kuri Facebook inyishu ikaba ari Fiston Abdulazak yatsinze ibitsindo bitandatu rero turaza kumenyesha wabitoye waramubwira nta kundi kutayivuza hakiri kare reka turabe rero turaza kumenyesha ingene ushobora kuronka agashimwe kawe nagomba imbere ko turangiza cyane yibutse ikintu kimwe mwarabonye kuri affiche twabatumiye yuko dushobora kuzana abakinyi batandukanye kugira ngo bashobore kuintervena muri kino kiganiro ariko kubwo bwa mbere hoho kibazo c'abatumire benshi n'umwanya muke turadufise ariho kandi ko na federation yabasavye yuko babanza kuyibwira imbere yuko bashobora kuza mu kiganiro twace duhitamo yuko dushobora kugira ikindi kiganiro twamaze kubitunganya neza na federation kugira ngo bashobore guparticipa abo twadufise bose bamaze kutubwira yuko bashobora kuba intervena baciye kuri screen mu kanya gaheze bi excuse kugira ngo badushobore kuba muri ico kiganiro ca kabiri kubera ko bamaze kumenyesha neza federation nkuko yabibasavye ariko rero kandi twashaka gusubira gushimira cyane abarongozi ba federation ya football Bujumbura
ku ntambuko ariko aratera cyane mu bijyanye n'iby'umupira no kubona ingene umupira w'amaguru mu gihugu cyacu uriko uratera imbere mu buryo budasanzwe twiteze yuko twese tugiye gushigikirana tukabana ivyumvire umwe sa contribute ashoboye atagucira urubanza uyu canke uriya atagusubira inyuma muri kahise atagusubira kuvuga ngo urya niwe yari gukora ikina kiriya ariko umwe wese agafata ingingo yicaye ushobora gukontribua ngo twumvise honorable bivuze ngaha canke n'abandi bizotuma dushobora kubona umunsi umwe Burundi butsinda kandi kumbere n'undi sinzi ko tuzoyibona canke abana bacu ariko umunsi we tugashaka gutsinda n'igikombe cyo kwisi yose je nikomeze niko sanzwe niyumvira mwabonye abantu mwe barako babikoze n'abandi birashobora gushoboka ko dushobora gushika kure cyane birashoboka rero kuri bose igihe twese tugize uruhara tugakontribua tugashigikira federation tugashigikira abafata ingingo mu bijanye n'ivya football ariko kandi tugaterera no mu bishoboka icyo ari cyo cyose umuntu afise agashobora guterera rero nashaka gusaba abazi cyane kubera ko twamaze kuvuga amazina y'abantu bazashaka kwintervena kandi bari baviteguriye ariko rero kubwo impamvu yo kugira ngo tubitegure neza tube turi kumwe n'abantu barongoye federation muri ico kiganiro bishobotse mu gihe cya vuba tuzokora nashaka mutubabare ko batashoboye kwintervena directement kuri Zoom ko twabikoze ariko kandi bari babitwemereye muri ico gihe mugabo ubu twace twimvira ko twogira ikiganiro gikwiye neza twabatumiye nabo naho bazaba bari kure tugakoresha ubuhinga bugezweho nkuko twari dusanzwe tubikora rero mutubabare ntituzagushobora kubandanya cyane kubera ko abari ko baracisha kino kiganiro kuri television BTV Humuriza TV niko ndashimira cyane n'abandi bashigikiye mu bijanye n'integura kino kiganiro nka budget imagazine hajya kuri Boulevard de Prona turabashimiye cyane shimira mu buryo bwiharije abantu badasanzwe baduteye iteka bakaza kubana natwe muri kino kiganiro honorable ndashaka kuvuga akajambo kanyuma katuma turota umunsi umwe kuzobona ibi twe turavuga bishika no kubona ugwaruka rw'Uburundi rushobora gukunda sport n'abantu bose mu gufata ingingo bazifita kubw'ineza ingene tuzoshobora gushika umunsi umwe twese tunezerwe nka kwa kundi b'abajournaliste babivuze twese turi tushize hamwe turabishobora nagomba kuvuga yuko Uburundi sinzi ko mubizi nico gihugu cya mbere muri East Africa gifise ibibuga byinshi noshimira president wa federation ari mu batumye turonki ikibaye komeye gose imakamba mugabo na nyakwigendera president de la Republique nkuru nziza yubatse ibibuga by'umupira byinshi ico kintu ni kintu tutakirondera turagifise rero ndifuza yuko twofatiraho cyo tugira ibikwirikiye murakoze cyane katse tumukomera amashi dukomera amashi abatumire bose badasanzwe baje kubana natwe namwebwe mwihanganye mashoye kuba muri hano bariko barakurikira ku mateleviziyo yabo no kuri internet nshimira nabo bose bari batwemereye gushaka kubana natwe ariko turashoye kubana mu mwanya ariko tuzobana mu kindi kiganiro gikurikira twamaze kubitegura neza bamwe bariko baratwandikira no muri uyu mwanya batubwira yuko bari bifuje gushobora kubana natwe ariko tuzosha tubitunganya neza mu kiganiro kizokurikira mukurangiza rero nagomba ndangirize ku kibazo ca nyuma hanyuma kugira ngo abantu twemereye gushaka kuronka ubushimwe kubwo kwishura ku bibazo twabajije bashobore kuronka ubwo bushimwe reka ndabaze ikibazo ca nyuma musubira kwishura n'ingoga abari ngaha muri sare murahamagara mu ishure umwe mu bari mu batunganije kino kiganiro ariko kandi abari kure nabo barashobora gukoresha Facebook kuri Dieudonné Foundation bakishura kuri kino kibazo abagardien batatu intamba zatwaye muri CAN ni bande abagardien batatu ngaha ndabona amaboko atatu yaduze ariko rero kubera ko amaboko yadugiye rimwe murabe abigene bishura neza hanyuma abariko barishura ku ngurukana mu bumenyi naho baca bandanye mashaka kumviriza sinzi ko mwaravye uwatangwe kuduza ukuboko niwe yatangwe kuduza ukuboko kandi ico kibazo aragitoye yitwa Honeri okay nagomba kubamenyesha yuko umuntu wese atoye kimwe muri ivyo bibazo aronka akabahasha k'ibihumbi 100 mu bashoboye kuza guparticipa n'abakurikiye kuri internet katanzwe na DNF kubw'ivyo turashaka kubankuraje gukubana mukurikira ibiganiro vya talk show ariko kandi no gukurikirana cyane umupira w'amaguru reka nanumvise kandi ngo n'umutumire wacu arashaka guterera muri kino kiganiro kubiganiro bizokurikira arashafise microphone mera nko gutera impunga nagomba gusura gushikira DNF
n'ivyo bintu byo kugira abantu ba motive nkaba nemeye kubaha miliyoni nanje ndabaterera. Wow, très bien, merci beaucoup. Pas plus tard que après demain. Murakoze cyane. Nuvuga ngo kiri nta ntiturihisha abantu gukurikira bino biganiro umuntu ashaka konti ariko turagomba kwankuraje abantu gukurikira cyane cyane mukunda igihugu mushigikire imigambi yose iterambere tuma igihugu gishobora gutera imbere cyane cyane mu guhera muri sport. Dushimira rero abantu bose bitanga kugira ngo tubone vy'ukuri abarundi bose abanye mahoro munezero twiyumvira ibidushobora kuduteza imbere. Mwakoze cyane gushaka kwihangana gushaka kuri no saha mugire umugoroba mwiza Imana ibahezagire.